Julian Alvarez azara nyuma gutsinda equipe yitwa Leo Varikane bitsindo bigana kuri 3-5 mupira yavuze ati Real Madrid yicunge ku rukino rwo ku munsi wa gatandatu ati twebwe nka equipe yitwa Atletico de Madrid dushobora gutsinda buri equipe yari yose nubwo yoba yitwa nkuru ku rugero rungana gute turaza gukora ibishoboka byose nimba ari n'amaraso akenewe tuyatanga ariko dusinde Real Madrid mu rukino rwo ku munsi wa gatandatu saa 10:15 barayakira n'ubundi Wanda Metropolitano equipe yitwa Real Madrid zobare derby Madrid Alvarez ati tugiye gukora ibishoboka byose dutsinde equipe yitwa Real Madrid ku munsi wa gatandatu ico byo dusaba cyose aya majambo ashobora kuyashikiriza kumbure nk'umukinnyi yaramaze kuba atsinda ibitsindo bigera kuri 3 akumva afise uwo munezero akabona ko byose bishoboka ariko mentally franchement parlant birakunda ko Alvarez ari kumwe na Atletico de Madrid ko ntaje kuja mu kibuga wenyine ari kumwe na equipe we yitwa Atletico de Madrid iba dusezeraniye tububone equipe yitwa Real Madrid bayititiza vyo nkuko yabitubwiye cyane ko yatwijeje ko izo nguvu zo gutsinda buri equipe n'ubukuru n'ubukomeze bwawe bwose nabo nka equipe yitwa Atletico de Madrid bazifise ya bwa mbere kubera iki Alvarez ari yashikije amajambo nicyo twatanguye tugaruka ko bien sûr yaje kugaragaza ibihe byiza ariko kandi ni numwe mu bakinyi benshi bahanze amaso n'ubwo lo collective gukora hamwe muri equipe biba biri nka kimwe mu ngendega ariko nubwo mamukorera hamwe mamufise umukivuga ngo turangajwe imbere na naka habari wa mukinya ashobora kuvuga ngo je ndishya kuri pressure gusumba abandi bose kubera ko no munsi nko natangwe ndabivuga buriya aba bakinyi nubwo collective maba bakomeye ariko kandi bakomera collective mabifuza ejo cyangwa igihe gushimirwa individuellement Alvarez arazi ngo Atletico Madrid nitwara ibikombe bazoba bashimiwe bose hamwe nk'umugwi ariko individuellement yagera gushimira umukinyi wa Atletico Madrid azoba ari we donc ndashobora gutangura kuvuga ngo ivyo aviza byose individuellement arazi ngo niyo bigera ko atari mwiza collectivement mugabo collectivement niba babeza arazi ngo ni je nzoshimirwa nico gituma byoroshe ko yisha kuri no pressure kuko arazi ngo Atletico Madrid ku mwaka weze yagize saison blanche ninde mukinya ari mu itangazamakuru gusumba abandi Alvarez abantu batangwa ati Alvarez yageze igihe agira saison blanche imyaka yaramaze za Liverpool na Man City no muri equipe ya Argentina tamwa ko era dakoze ukiko tubwo niyo bayarihenza akaja mu kibanza kitarico nuno munsi rero ni nawe mukinyi agomba kugira iyo mentally agomba kuyobora abandi mu ijana kumva ngo tugiye gukina Real de Madrid kuko no munsi bero binerekana ngo urabingino Madrid rero kwakina na Atletico irero meilleur joueur mu biharuro nimba ari meilleur joueur mu biharuro ariko kandi turarabe SK Real Madrid na Atletico Madrid kundi dusanzwe tuzizi buri izi ni equipe je nakigereranya ngo imwe mu bihe by'izindi nimbi oya ahubwo ndaba SK abakinyi bari kugwego vy'ukuri go kwitwa abakinyi beza bari capable yo kuduha show spectacle muri tele kuko ukorokanye Mbapunda kazana Alvarez bien sûr byaro vya Mbappe no musi munango zasizo biteye ubwoba ariko no muzi uvuze ngo mfise Mbappe mfise Alvarez mfise Jono Simeone peut-être mfise abo Bardagure nabande nunda gakorokana abo ba Pablo Barrios naho kazana ba Jude Bellingham hagati mu nabandi urumva ngo Madrid nivyo bari hejuru ariko gukina mu kibuga guhangana ukumva ko Atletico Madrid yotora 3 kandi ukavuga ngira ya Amerika kwa Madrid biravugika nimba bivugika rero avec your rivalité chatura ba situation equipe ya Atletico Madrid irimo nkavuga ngo Atletico ni baronka amanota 3 imbere equipe ya Real Madrid baraba baronsa amanota 3 yingira kamaro cyane na cyane kuno munsi equipe yitwa Real Madrid ari yiri imbere n'inkino zitandatu zose yatsinze yitwa kirikira create difference ndende bien sûr Barcelona nabo barakana equipe itanatsindwa gushika muri kano kanya Real Madrid ya Barcelona mgo baratakaza ziza of course ya zengo Barcelona bo tsinda no munsi bagatsinda equipe yitwa Oviedo barakwiza 15 ku 18 sivyo 15 ku 18 weekend naho botsinda bagaca bakwiza ngahe 18 of course 18 barakwiza 20 bamaze gutakaza barakwiza 19 bamaze kugaburira urukino rumwe kandi bafise n'urukino rw'ikirano bakina no munsi nitsinda kwiza 16 itsinze weekend kwiza 19 sivyo namwe Real Madrid yo yagumanye amanota yaba angahe cyangwa yatsinzwe dufate 18 niyo bagumanye batsinzwe na Atletico Madrid ni wumva ko hagati ya Atletico Madrid na equipe yitwa
FC Barcelona deja bobo uno munsi umwe yitwa ko afise amanota agera ku 9 ubundi uno munsi afise 13 hariyo difference y'amanota 4 sivyo iyo difference y'amanota 4 iraza kugumamwe mu batsinze izo nkino zibiri ubwo baraye batsinze ndetse n'ubwo muri weekend ariko kandi difference yabo na kipe ya Real Madrid kigira guti kigabanuka kuko deja Madrid amanota agera ku 9 uno munsi barusha ekipe yitwa Atletico de Madrid haracavamo yagira kurangaye kuri 3 ko acaguma kuri 18 abandi bafise 12 hagati yabo na Barcelona nabo bazaba bafise 12 probablement Barcelona ifise 19 ica yitwa ko ari ya mbere kuko difference ikigabanuka ati two bazaba bikoreye akazi kabagarukana muri moral yo gutsinda ekipe yitwa kiri imbere yabo ariko kandi bazaba bakoreye akazi Barcelona kuko ikigaruka muri course hamwe nayito bayisamaye ko noneho ya kalendri ya klasema isubira ibesere aho hagati naho Bilbao n'izindi zikorokeramo Jesse Manda ziyarura yego kuko mbamona ari ekipe ifise inguvu zuko umwanya n'umwanya izoshita briskemo ati two badire gusa nkabagaya ko ari bamwe mu bantu baba badeseva aba bakunda cyangwa abakunzi y'umupira w'amaguru kuko batsindwa igihe biteze gusumba ya match waruvuga ngo ibotsindwa bigatahurika ko nk'udu dufata karuri uravye match bitwa ko batsinze utsinze rero Vallecano yanganje na Barcelona kandi tuzi ko ari bet no ari kuri no migwi ikomeye utsinze Villarreal yatangwe saison zifise no mukinya ranze ukwezi ko 8 Nicolas Pepe iri mu bihe byiza yego wanganije na wananiwe kwikura imbere ya Elche wananiwe kwikura imbere ya Mallorca wananiwe kwikura imbere yo tugwi duto ari ekipe yabatsinze yarinde ya Atletico de Madrid Atletico de Madrid yatakaje imbere uko bakina urukino bari bagize kimwe ukindi na Mallorca bagomba gwana Vedat Muriki imbere yaho ekipe yatsinze Atletico Madrid ninde ko namaze kugira defeat undabiri urabe ekipe bitwa ko batsinze nizabatsinze ndetse na ekipe bitwa ko bagize match ni buriya batsinze ekipe zo karizo zikomeye mu biharuro ndetse no kuri kote abakinyi uno munsi rero usanga Atletico Madrid Julian Alvarez yavuze bwa mbere kudo chapeau ni morale gutera morale bagenzi ariko eskizo nguvu rero no munsi ni morale baba ariko bariya ubwo nibazo ava bashita kuri match tubiteze ko baraza kugumana ino ritme yo gutsinda imigwi tubona kumenga yari kubatsinda bigatahurika canke biraza kwa bigenda gute ariko kandi no kuri Real Madrid nkuko ndabivuze Madrid vyanga bikunda bagiye gukina match ya mbere itwa kikomeye muri Liga gusumba standard bamaze gukina kuko na Madrid no munsi bariteguye bari mu myimenyerezo wabonye amakuru avuga ko Jude Bellingham atigweza muri kano kanya ubabare bwose ntagira namba bivuze ngo harageze umwanya tutangura kwiyumvira Xabi Alonso araza ku applica rero 11 de pare biwe ngaho muri system ashaka ko yamaze kugarukana press 11 de pare biwe amatwereke equipe kumbura zokoresha muri saison cyangwa mu nkino nyinshi azokina mu gihe Atletico Madrid buriya bakinya match ku munsi w'ejo ariko no munsi bakoze imimenyerezo ku mugoroba no time to lose ugukanira deja byatangwe mu itangazamakuru kwerekwa no majambo ibi Alvarez yavuze uguhangana turabizi ko biri Madrid ni migwi isangiye igisagara uguhangana biri no kukumva ngo Real Madrid ni gutsinda uno munsi rero difference y'amanota 9 araba 12 eske nuzovuye muri course urabuvuye muri course uri Atletico Madrid kuko wa mbere bazoba bakubwiye ati reka Barcelona agiruke ko je Real Madrid wo Atletico Madrid vamo 12 points match zine turi muri phase yari kundwi igirandwi Atletico Madrid irabivuye muri course y'ikombe kuko nirirwa kuri Madrid nayo izosamara hagati ya Madrid na Atletico hariyo equipe yitwa Barcelona birumvikana ko ivyo Julian Alvarez yavuze biza kuba bitwereka ngo tugomba kwitega ino match nka match de la saison kugeza aho tugeze mu kurindira SK Classico yizoza ibiharuro byifashe gute cyane ko nayo nizimo muri match dufise ziba ziranga saison Landry muri La Liga derby Madrid tuzi uburyo ibimeze tuzi uburyo nibuka mwaka weze ko gukanira nabameze muri no match abantu baza muri match bambaye amask kuri abandi bazana imbugita muri stade match gahagarara Madrid maze gutsinda abakinywa bakabasubiza indani ikintu gihari abakunzi ba equipe kanaka barahindura mood bivanye n'ivyo babona equipe yabiri kuratanga ariko rimwe na rimwe barabadesi bivanye n'ivyemezo vy'umumenyereza kuko je uno munsi Atletico de Madrid rafise nk'imyaka ishika nk'itanu yabaye nziza gusumba Barcelona muri effective mugabo atokina na Barcelona ngo yitsinde kubera iki amanyanga y'umumenyereza ntiyemera gutsinda equipe nayo ifise ayo manyanga canke ifise abakinyi bazi ico club yabisiguye Barcelona ugasanga ifise abakinyi bafise urwego ruri hasi y'urwa Atletico de Madrid mugabo Atletico de Madrid itomente n'urukino na rumwe muri saison canke muri saison zitatu zikurikirana gutsinda Barcelona igitsinze Barcelona haba muhira canke yayisanze iwabo je ibintu rero ncangaruka nkavuga ngo aya majambo mugabo bitwa Julian Alvarez ariko aravuga
peut-être ko hariho no mu bafana abantu biyumvira kuno bakavuga ngo umugabo witwa Xabi Alonso ivyo atanguye atsinda za Mallorca atsinda za Espanyol Barcelona arageze kwisimbo y'inuma rero arashikiriye equipe ikomeye inafise uno muzo office mbapunda akagira Alvarez murarivariza nubwo ibiharuro ntibigomba kuba bimwe Mbappe si wo kuri table imwe n'umugabo witwa Julian Alvarez mugabo si wa undi Mbappe rero ugomba kuvuga umuntu afise Alvarez nango acahora habwo iyo office Mbappe kavuga no office Alvarez avuga toke buce tuvyereka abagabo kandi nico buza ko office Julian Alvarez yifashisha Alvarez akakubirindira office Vini na Mbappe niyo mpamvu no muzobona equipe ya Atletico de Madrid ntibaryama premièrement barazi ngo ibi bintu byo gusangira igisagara ama equipe gusangira igisagara namanda birabira kuri derby Catalogne Espanyol irabizi ngo nubundi twokoroka muri deuxième division iyo hariho n'ibihano byo ko dukorokera mu ca gatatu twojayo mugabo Barcelona plus jamais kuza ko dukina wizeye kuje kurondera amanota 3 ahubwo uje gukina n'umukonkira wawe bihe vyose ari we Espanyol Barcelona warabindani kuri tapive ugasanga izo ngovu ntazihari iyi equipe ya Atletico de Madrid bamaze guhura mentfo na equipe ya Real Madrid fisiko n'umugabo witwa Choro Real Madrid ikababuza ibikombe yabuje finale zigera kuri zibiri 2014-2016 za Champions League imaze kubatwara La Liga imaze kubatsinda inshuro nyinshi mu gikombe c'umwami muri La Liga ikabongera mugabo no munsi barazi ngo turi equipe nkuru turi equipe yigisagara gusumba wowe Real Madrid uze rero duhangane uno munsi turanavyemera dufisa nabo bakinyi bakomeye ukamubona abakinyi ba Atletico de Madrid barafise ico no kwita kugomba kwigaranzura cyangwa kwiganzura equipe ya Real Madrid ku buryo igisagara ci Madrid bavuga ngo hariho equipe yitwa Atletico nubwo babona bidakunda turangiza kuri kano MB partout match zose match ari banganije match zose match retour kimo kindi bahura muri Ligue des Champions rero ko mona kina equipe ya Atletico Madrid vise Julian ntagutsinda muri Ligue des Champions barahura muri phase ya elimination directe equipe imwe tsinda ibiri kimwe muhira yindi yari yatsinze kimwe ikizinda kimwe kubusa baza kuba bavana ko matiro binyuma yiri ya tiro bi Alvarez n'ubundi yateye polemique makoze bakenye match liga bakenye match standard nakoze ne zibiri za La Liga na zine zo muri Ligue des Champions match zigera kuri zine resultat iri nil kuko urumva ko bavanye ko ku matiro byo batsinze ibiri kimwe na gutsinze kimwe kubusa probablement aba bi exterieur gi contact ko Madrid bayarse Real Madrid kuko turaza kwa tubigaruka ko neza cyane kuri bari bagize ibiri kuri kimwe birumvikana ko bari baronse igitsina ku kibuga ca Atletico Madrid turaza kwa tugaruka kuri no rukino rero ku munsi wedu turamenye n'imigigo yose kuba yipanze ariko tugira conclusion kuri kano kantu ubwo Gasopo y'umugabo witwa Julian Alvarez kuri equipe yitwa Real Madrid yatanze ku ruhande rwe nishobora kuba yari Gasopo abona ko ishobora kuba yokunda ariko agashobora kuba yokwicigwa nico no kwita mindset za games z'umugabo z'uyu mumenyereza wawe witwa Diego Simeone mindset za kuba umukinnyi watanga Gasopo n'ivyo ariko kandi ubwo uburyo ariko ategura match nk'abakinnyi n'ibindi ntibishobora kwicigwa kuko twabonye n'umugabo ashobora gukora ibintu kuri match ukibaza niba ibintu akoze ari gutinya match kandi bigaragara ngo afite abakinnyi beza Landry yahoza bivuga aravuga ati n'umuntu ubwo nubwo mu amahirwe yo gutsinda match mugabo waraza akayikuramo kandi bigaragara ngo afite abakinnyi beza kandi ukabona ngo atsinzwe match atari uko vyanse atari facteur chance muri football hands ahubwo ari tactique ziwe ubona ngo zibintu nabone uvuga ngo peut-être abadatahura neza iki kintu ca Alvarez ubwo ntashobora kwicirwa ku moto wa nyuma peut-être Gasopo nimba rino determination ifise bikarangira umumenyereza mudesevi we apanga gukora kuri no match umumenyereza yitwa Diego Simeone nubwo ibiharo vyo mucanga kuri match ya Real Madrid buriya ni gaka bakinyi we bemera gutsindwa bivuze ngo ukuntu mbona Diego Simeone akora ibiharo bibi agacatsindwa na Barcelona fasino ibiharo vyanze kwa Real Madrid natsindwa fasino bivuze ngo ikintu gikina ino match kwa Diego Simeone ntago ari ibiharuro kenshi kuri we kandi kenshi sindabona ngo Diego Simeone contre Madrid ibiharo vyamwangi ahubwo sinzi yo tactique uwo musa zikura mugabo kandi twibuka umugabo witwa Xabi Alonso kwa Madrid no mu bagabo nawe tactique man ivyo arikaragaragaza ko mugabo akiri mushasha mu ibi bintu byo kwasima jana byo kwasira responsabilité yo kwitwa umumenyereza wa equipe nkuru ahubwo ikintu kiza kuba kiza ni giki gukina na Real Madrid no musi biragoye kuko ibisaba abakinyi bari muri form ariko kandi irafisa abakinyi bari muri morale nyuma yo gutsinda match standard ivyo vyonyene bishobora gutuma Madrid izika kubwira ngo twebwe ino sezo twiyemeje yuko atangorane nimwe dovise vestiaire ya Madrid iratuje bari motive yo kumva ngo on peut gagner imbere equipe iyo ariyo yose
gusumba uko Atletico Madrid no munsi bazaza mu kibuga bafite message ati ko tugiye gukina na equipe itaratsindwa ariko duhora dukura ko amanota yo bibaye ngombwa. Atletico Madrid bari kuri pressure yo gutsinda match byanga bikunda n'ubwo na Real Madrid bayiriko ariko Madrid bari kuri pressure bifitiye confiance bivaye nibiye barimwo niyo mood barimwo nziza yo gutsinda gusumba uko Atletico Madrid bari pressure gutsinda match ariko bari muri mood mbi yuko rezitafise no munsi atari bari bifuza nubwo ku munsi wejo intsinzi baronse yabakubise motivation kuko no munsi no cyusa bwose mu kibazo Atletico Madrid carangi Atletico Madrid nigeze itsindwa canke ibura amanota ngo nuko ifise abakinyi babi ahubwo nubundi twabonye ngo eske Choro tactique mayo resist imbere y'umumenyereza wa Mallorca Choro yo resist imbere y'umumenyereza wa Edge ukabona ngo tactique man 0 ivyo bihera mu itangazamakuru. Rero Julian Alvarez ndakuvuga ngo araza kwicigwa na Choro n'ibindi bigiye bitandukanye kuko nta nico mbona Choro ari bukore tactique mabwira Sove umugabo yitwa amajambo ya Julian Alvarez ahubwo abakinyi ba Choro Atletico Madrid izigukina na Madrid ico bisiguye tout simplement nico Atletico Madrid ijanye gusumba ibindi ni naco umugabo witwa Alvarez agomba kwishima. Je ndiko ndabona Atletico de Madrid wanashaka kuno mwaka ikomeye gusumba mu mwaka weze nivyo mwaka weze bari bafise wono kwitwa master plan uyu mugabo Rodrigo de Paul yarateye ubwoba hagati mu kibuga ibintu vyose Atletico de Madrid kino kabona bishingiye kuri we mugabo biriya bintu vya de Paul vyimukiye mu mwana yitwa Pablo Barrias hagati mu kibuga no munsi no muntu yori yanturukino rwa Atletico akatwara ko rugomba uno munsi no mu mediateur wanashaka nimba Barcelona yo presenta Pedri na Frenkie de Jong nabo go presenta Pablo Barrias biremewe aho bari ukabona ngo Choro nta gitangaza na kimwe twakwitega zo gukora mu mpinduka zo kugira ngo aronke amanyanga yo gutsinda equipe Real Madrid mugabo abakinyi bibo barazi ngo natwe turabakinyi bakuru même si umumenyereza dutuma bitabaho turafise kwifatira ibintu umuntu kuko no munsi none dufate poste par poste ligne d'attaque kwa Real Madrid nivyo Simone alikuwa kina muri double attack mugabo uno muzi ugiye kuraba ibubamfu kwa Real Madrid hari yonde sinzi ngo ni Vini sinzi ngo ni Rodrigo mugabo turazi ngo Julian Alvarez na Griezmann baraho naka gahungu kiwe ka Julian sino mugereranya na Master Antonio kandi uno muzi bon sinibugereranya Julian Alvarez na Mbappe mugabo collectivement attaque ya Atletico de Madrid yabanziza gusumbya Real Madrid ivyo byose bigaruka bikumvisha abakinyi ba Atletico abafashijwe na Griezmann na Yano Black bano babayeho nkuko Liverpool bayeho. Liverpool ni equipe Van Dijk yohagarara kabwira Szoboszlai ati rero tugomba dutanga umubiri n'umutima Szoboszlai akavyumva Mohamed Salah yobibwira umwana yitwa Hugo Ekitike canke Isaac akavyumva Harrison Beck hagaze inyuma y'abagakankamira Konate ntahengeshanye ko arazi ngo urafise icuma ari Liverpool wa Maria Liverpool ikomeye gusumba nico maze kuyiha ijambo ryose umbwira ngomba kuryumva ni n'ibintu rero Atletico babayemo. Griezmann arashobora kubwira ijambo rikuru abakinyi gusumba iryo Simeone yobabwira bigatuma bahindura urukino Cheko wa gatandatu niteze gupima Xabi Alonso simvuze ngo Atletico yatsinda Real Madrid canke yo itsinda mugabo Xabi Alonso rero ngomba gutangura kumupimira hano eske bimuri kuraduha nivyo merita canke harimo amapfundo erega n'insinzi ya Real Madrid yabari confirmation ikomeye cyane muri Liga turabadusigaje kuko tsinzi Atletico Madrid urabusigaje 26 kwa Barcelona kuri tu equipe duto turayita malchance cyangwa uwo munsi peut-être wakoze ibya nabi wabuza abakinyi n'ibindi bigiye bitandukanye ariko tactiquement ariko 26 ho biranashoboye sinibuka hafi baba nibuka equipe zidatsindana harimo itsinde kibusa buriya classique bayoroshe uri mwiza hari ngi ushobora no kwitsinda utari mwiza wanashima ariko ino match je uzi ko hari genda abo match Atletico Madrid na Real Madrid nkabona ko bashobora kuyana match zitanu zose baguma banganya ugarondera insinzi iri buvuka kandi bazo kwigira bagira match niri iyi ni match uyitsinze uri Real Madrid cyangwa uri Atletico Madrid ubutanze message ikomeye swat umara azoca kosora cyane aragutsinze aragiye direct agiye kurondera igikombe azosigara na Barcelona nivyo rero kuri Julian Alvarez baraye bacuye 3 ya mbere batsinda equipe yitwa Leo Valicano bitsena bigana kuri 3 kuri 2 ubwo no kurinda twaraba biraza kuba bigenda gute n'urukino tuzoganira ko cyane ku mugoroba ku munsi weje ku wa gatanu bivanye nuko umusibira zo bara amasaha makajana zo basigaye saa 10:15 ku munsi wa gatandatu ni equipe yitwa Atletico de Madrid kuri Wanda Metropolitano bazakira equipe yitwa Real Madrid mu rukino rwa mbere rwa derby guno mwaka muri La Liga Sport bivuze ngo baje kina match kamwe bafite motivation ya match baherutse gutsinda ya Leo Valicano kandi yari match wanashaka nabagoye ubwo ishobora kwadugiriza ikizi Madrid nuko no kwa Madrid nuko kuko Vinicius ibitsindo 3 assists 3 mu nkino 6 na Alonso yamuganirije inyuma ya match bivuze ngo ufashe ibaro vya Mbappe ni vya Vinicius no muzini attack ijana ku isi shwa kwa ariyo duo statistic mihagaze neza kuko umwafise uruhara mu itsindo bigera ku
ku munani muri La Liga ibitsindo ndwi na assist uwo ni Kylian Mbappe ubundi afise uruhara mu bitsindo bigera kuri bitandatu iyo duo yabo birumvikana ngo bafise uruhara mu bitsindo bigera kuri 12 ari babiri mu nkino zigera kuri 6 za champion sinibaza ko ari indi equipe ishobora kwifisa ibiharuro nk'ibi mu bijanye no gusatiriza bivuze ngo ni duo d'attaque ijyana kandi deje irimo amabouleversement bivaye nuko Vinicius yagiye aragira ama irregularité atangura ahandi agasubirira n'ibindi bigiye bitandukanye ariko Alonso yamuyagishije nyuma y'ino match batsinze amubwira ati ndashaka kuba motive ndashaka ko ugaruka kuri gwa rwego bivuze ngo problem nta koza ryo gukora imbere ya Atletico aramutanguza mu gihe Atletico Madrid no musigi ifisa abakinyi beza mugabo collective matutaramenya ni Alvarez na Raspadori ni Raspadori na Juliano ni Juliano nande na Griezmann ubona ngo kugeza muri kano kanya ho kubaza ngo Atletico Madrid attaque yabo yubatse gute ni Alvarez undi aziyongera ko numbaze kuko Sorofu nizi gari mu backup cyangwa mutitirere Griezmann abatangura mugabo no munsi influence yo mu kibuga ntikigaragara Julian ubona yatanga uruhande rumwe urundi ruhande bahengetseyo Nicolas Gonzalez asanzwe ari umukinyi hagati Donatir Alex Baina ntaritora vuze ngo pour le moment ugirageje kura kuri tapis vert pas de comparaison entre Real Madrid na Atletico Madrid nicyo navuze ngo harabi cyitwa gukina ino match vuzike muri rusange yamara General uzahari ibintu bisanga mu Osmine